ukorane n'Imana, ukorane n'abakozi b'Imana, ukorane n'abandi bantu. Gikora iko ndavuga ngo abantu bishyize hamwe bagahuza umutima n'inama. Bibiliya yambariye ngo nimwampamagara muri muhuje umutima n'inama, aho babiri cyangwa batatu bari nanjye nzoba ndi hagati ya. Igihe cyose utazokora ingorane n'ingaruka izogaruka kuri wewe. Umukinnyi akina nabi muri ekipe ateza gutsindwa abakinnyi. Hano hariho imigwi baguma begeranya bakorare bagaforoma, hariho mbere nabo abo nabo usanga bafise ibikorwa, hakaba n'abakinnyi. Rero abakinnyi atwese hano turi muri tere turiko turakina hano, kandi ni warorasha gukina igitsindo kirinjira, ni warorasha mu rugo rwawe igitsindo kirinjira, ni warorasha muri famiye na hano mu ishengero nitwarorasha igitsindo kirinjira. Uzotangura nabi, utangura mu tuntu duto ariko uzosozera neza. Bibiliya ngo nayo intango yawe yari mbi ariko kwiherezo wogera kure. Mani gufashe cyane. Wewe gusareka wikuremo ibintu cy'isoni n'ibindi hama ukorane n'Imana, ukorane n'abakozi b'Imana, ukorane n'abandi bantu. Gikora iko ndavuga ngo abantu bishyize hamwe bagahuza umutima n'inama. Bibiliya yambariye ngo nimwampamagara muri muhuje umutima n'inama, aho babiri cyangwa batatu bari nanjye nzoba ndi hagati ya. Bahuje umutima n'iki? N'Imana. Umugabo n'umugore bahuje umutima n'inama, Imana ngo ibiri hagati yabo. Bashobora gupanga ikintu bagasenga isengesho, Imana ikabaremera amateka mu izina ryayo. Birashoboka ko kuri ahantu nushoboye gukoresha inkomezi ariko urashoboye gukoresha ubwenge. Yesu adufashe cyane. Koresha ubwenge, ugire plan, ugire urutonde, ugire imigambi, hanyuma nakana wafise inkomezi agenda akoresha inkomezi. No mu bikorwa by'Imana nuko nyene aba bantu bose dukoze hano dukoraniye hano nasoma ijambo ry'Imana. Reka ndakubwire ikintu gikomeye cyane, gikomeye. Abantu biyunze bagashyira umutima hamwe kuva kuri babiri kuduga, nta kintu na kimwe batoshikako, nta kintu na kimwe batoshikako. Dusomere Itanguriro, umuntu azi gusoma Itanguriro igice cya kangahe 11 ku murongo wa mbere ushika kuri 6. Ndasoma mu izina rya Yesu. Imana iyoberanya indimi z'abantu. Abantu bo mu isi bose bavuga ururimi rumwe kandi bagakoresha amajambo amwe. Nuko bariko baragenda berekeye mu buseruko, babona ikiyaya mu gihugu c'Ishinari, bagereraho. Baravugana bati, nimuze dufyature amatafari tuyaturire neza. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye n'akaburimbi mu gishingo c'ivyondo. Baravuga bati, nimuze twiyubakire igisagara n'umunara uzoshikire ijuru, kugira ngo twirongere izina rya rurangiranwa. Barakoranya baravuga ngo muze twubake gushika dushitsaho Imana iri, gushika turonse izina ryande rya rurangiranwa. Itanguriro 11 kuva ku murongo wa mbere batahabona. Bandana ntidusabagire mu isi yose, maze Uhoraho amanukana no kuraba ico gisagara n'uwo munara. Ntidusabagire mu isi yose, Uhoraho ataraza kuraba ivyo bariko barubaka. Bandana abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati, raba ni ihanga rimwe kandi bose bavuga ururimi rumwe. None ibi nivyo batanguye gukora. Erega nibagira ico biyumvira gukora, noneho nta kizobananira. Umva soma aho hantu neza naho nashaka. Erega ihanga rimwe, erega kandi bavuga ururimi rumwe. Uhoraho aravuga ati, raba ni ihanga rimwe kandi bose bavuga ururimi rumwe. None ibi nivyo batanguye gukora. Erega nibagira ico biyumvira gukora. Erega nibagira ikintu biyumvira gukora, noneho nta kizobananira. Noneho nta kintu kizobananira. Nimba biyunganije bakavuga ngo twubake bakadushitse ku ijuru, nibakora n'ubundi
bizobananira. Wumvise abantu iyo basize hamwe ko ata kintu na kimwe ariko nkawotera haleluya. Aba bantu iyo batanyuranye n'umugambi w'Imana bari gushika mu ijuru. Imana yaragiye ngo bakwiragire ku isi yose bavuga ubutumwa. Nabo baravuga ati ntitwiragira, reka twiyunge, ahubwo aho kuja hirya no hino tuduge tushire Imana iri. Yani ati kwiragira kuvuga ubutumwa hirya no hino atapana ni gusabagira. Twiyunge ahubwo twubake mpaka tuyishitseko. Baravuga Imana irazi iyo bageze. Ahubwo ataba abantu ntabayoberanije indimi. Icyo bagomba gukora bazopanga nukuri kose batazogushikana. Haleluya! Biblia mwicayi bayoberanya indimi. Umwe akagenda kuzana amatafari. Yagenda agiye ati umufundi arihagira ati nzanira amatafari. Akacazana amabuye. Ati nzanira amabuye akacazana amazi. Nzanira amazi akacazana ibiti. Uri hejuru ati biba cyenkeneye amazi. None ndababwira umuntu niyumva akiyurukira wenyene akururuka mu mutwe agiye kuzana amazi yagera hasi agacaduza ibuye yagera hejuru ageze nagiye kuzana amazi none nzaniruye irabacanganya nk'ubwo buryo. Yesu adufashe cyane. Ariko itabacanganya kubera batari mu mugambi wayo yari yavuze ati ukuri kose aba bantu ndapfa ahantu bageze ikintu cyose bazopanga gukora bahuje umutima n'inama batogishikaho iyo bageze bagomba kwishikira. No kuvuga ngo duhuje umutima n'inama dushobora kubaka ibintu bikomeye. Haleluya! Abantu barumva icyo ariko ndavuga babibaruta Imana nacira bikonfirma ngo erega aba bantu nta kintu na kimwe batazoshikako. Yesu adufashe cyane. Bisigura ndamaze kubona umuntu umwe iyo abantu bateruye icyuma uza mubona batorera mw'imoteri cyangwa igiti kinini cyane barashobora kugiterura ikintu cyo nkunda kubona. Reka ndakubwira niba agomba gukora uzokore kandi niba ushoboye gukora ukore. Iyo abantu ari nka 10 bateruye igiti cy'umugogo umwe agaterura hanyuma akarurasha buhoro buhoro kirabananira babandi bakakirekura. Muze mukurikirane neza uwo gihitana n'uwave wibaza ngo ninde kikunda guhitana wa wundi yarorashe wa umunengezi wa wundi yaguma fina atazi ibyo ari byo kuko bamwe banyari barekura rimwe na rimwe akavutu wa bakaguma fina wa munengezi rero yaguma fina niwe gihitana. Igihe cyose utazokora ingorane n'ingaruka izogaruka kuri wewe. Iri jambo ni wanyumvise. Haleluya! 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 Iyo duhuje umutima n'inama. Reka ndakubwira nkunda kuraba ku bakinyi. Umukinyi akina nabi muri ekipe ateza gutsindwa abakinyi. Nibyo kipe iratsindwa kandi gatsindwa kubera uwo muntu. Nicyo gituma mu ikipe baguma bagomborana. Uwo babonye akinye nabi bamukura mu bahashira uwundi. Arubitse nta kindi abajejwe n'umuntu akina nabi. Imana idutabara twebwe ntidukuremo ahubwo Imana idushigikire mu izina rya Yesu. Arubitse n'icyo ajejwe kubera abantu baratsindwa. Imana idufashe kandi tugire neza. Niko ndarabasanga Yesu ari arubitse. Yesu ni arubitse w'ishengero. Yesu ni arubitse. Haleluya! Agumaraba mu mukino hano rero hano iyo niko ndarabasanga hano hari abakinyi. Reka tufate nk'akarorero. Yesu ni arubitse w'ishengero. No kwitwa ko kubera ari wagumaraba Yesu agumaraba amakosa. Agumaraba abantu bariko barakira. Aguma afasha ahindagura abantu. Yesu adufashe cyane. Reka turabe rero nk'akarorero turabe mu ubundi mukinyi dufate umukozi w'Imana no kwita umuzamu. Mukeperi ari aguma afata ibintu mupira afata. Umunyegori ahandi hano aguma afata ibintu by'abantu ibibi ibyiza ingorane imicafu umugisha byose biguma biza afata umukozi w'Imana abari hariya mw'igori n'ubu tuguma mw'igori turindiye mw'igori. Yesu adufashe cyane. Hanyuma rero hariho abakuru b'imigwi
kocha sinashoboye umukozi w'Imana arashobora kuba mu bintu bibiri arashobora kuba umukocha cyangwa tuciduhe hariho abarongoye imigwi hano abarongoye amakorale abarongoye abo hariho abantu baguma bajya binyuma baguma berekana gasina kinyo umupira ngoma ndababona hano hariho imigwi baguma begeranya amakorale bagaforoma hariho mbere nabo abo namusanga bafise ibikorwa hakaba n'abakinyi rero abakinyi atwese hano turi muri tele turiko turakina hano kandi ni warorasha gukina igitsindo kirinjira ni warorasha mu rugo rwawe igitsindo kirinjira ni warorasha muri famille na hano mwishengero ni twarorasha igitsindo kirinjira baradutsinda ariko duhagurutse arwitre akakora neza wewe yamakora neza ni Yesu hanyuma uri hanya mwigori muri kepera akamumakora neza afata ibintu byose hanyuma arwana avutse mu mupira akora ibikomeye cyane naho ari umukinyi no mu defenseur umudefenseur aba ari umuntu akomeye cyane kandi azubaye gatoya ibintu birapfa no kuri kose arazibira ahoriya abarongoye yabigwe hano baguma bazibira hamwe n'abasenzi baguma bazibira defenseur ahagaze no gupfa yopfa uje nabi atuma yemera akavunika cyangwa agapfa ku burengane abo bantu barakenewe muri repentance baba defenseur bahagarara ati shengero turizi aho ari Imana yamuye ukabamba kugikombe uhagaze Imana yagusizemo ugahagarara kwa mu defenseur ukavuga ati nta mudayimoni ni kuri kose nta muntu yoncamo nta wokorora iyo korale nta wokorora umugwa abasenzi iki gikombe n'ingene cyatuvunye nta wacorora ako nta muntu avyumva haleluya yemeye abadefenseur mu gikombe cy'Imana hamwe n'abajuwere twavuze ngo iyo umuntu abuze igikombe kimwe ibintu birapfa abajuwere gakinye nabi ibintu birapfa hano jendi mwigori mugabo ni makina nabi baransinda nimuvyumva ndatsindwa ukinye nabi none wibaza keperi nayo bazi gufata mudakinye ngo muzibire azarafata kimwe bakamutera muzamubona amapenalty simeshi yinjira amapenalty arinjira cyane rwose ni gake bashobora gutera penalty nka zitatu ntizinjire aha rero namwe nsigurike bisigura ko umuntu wese ari hano umujwe arafise icyakora hano mwishengero hari Imana muhamagariye n'abantu uri umuntu mwenye usa n'udashoboye Imana yaguhamagara uje gukina mu nzu y'Imana mu kubaka umubiri wa Kristo urafise umumaro urafise igikorwa utegerezwa gukina icyo wahamagariye kandi nutakina uratsindisha ikipe kandi nutakina nanjye ndatsindwa Yesu adufashe cyane haleluya haleluya arakeneye abadefenseur arakeneye abaranzi neza niko navyumvise arakeneye abakoca baguma bahanura abandi bankuraja wewe bakinye n'abaha uwahushije ejo ntuzosubire guhusha wagize swata wahushije urabona bari gutera umutwe hariya ariko ejo ntuzosubire Imana babakenewe bano bana kuri kurasubira inyuma we umwana umuntu ariko arasubira inyuma makuraje niko kamaro k'umukoca amubwira ati wowe bana kuri kurasubira inyuma watanguye uza saa 3 no rusigaye uza saa 5 bano bana kuri kurasubira inyuma we watanguye uza gusenga kwa gatanu masengesho none hahera ni ya Mungu sinzi y'uburi Yesu agufashe cyane amen kora twese turabajwe hano twese nta muntu numwe atarukiye hano twese turabakinyi ari Imana yazanye hano murabakinyi mu izina rya Yesu reka ndakwariya naho uri muhinga ushoboye gute murabona umuntu umukinyi akora umupira hano ku mudefenseur akakijana agakati korosi rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu n'irya kane n'irya gatatu akabandanya akarenganya abakinyi 10 n'umwe agatera
ibitsindo wenyine ntibishoboka ntibibaho umwe n'umwe Bibiliya siko yavuze arahereza uriya kugira ngo arengane kuko iminsi yose umuntu aba afise umupira umuzibira kumwe ku muntu ageze agasanga yaramuzibiye aho kurwana nawe kubera adashoboye aramufenda agasubiza umupira hariya umupira ukamugeze hariya akaca yiruka rero bakabona bari kumwe umupira ugeze hariya uriya abamuzibiye akamufenda agaca hirya akawugarukana akaca hejuru bakawururutsa bakawutera umutwe hari n'abawutega agatuntu hano bagakubita ikorosi gusubira inyuma bakabanza kwitegura neza iyo inyuma binaniranye bagaza rero bipanze neza kandi iyo babonye bafise umupira hari uriya aba yamaze kuja hariya ku kazi ko agomba kumupasira aba yamaze kumenya ikibanza ciwe ukwiye kumenya ikibanza cawe uhagararamo kugira ngo baguhe pasi suhagarara mu kibanza baguhe pasi bayiguhaye kandi bantu kontrole neza imbere yo kwiruka ntupfe kwiruka utabanje kuraba iyo wirukira ntupfe gutanga umupira utabanje kuraba uwuha hari abantu rero bapfa gutanga umupira batabaye uwo babonye bose mwibarabara bakabona yambaye ikoti ngo mukozi w'Imana bamubona gutya mukozi w'Imana we nawe wabaye miliyoni nusu nakubwira miliyoni nusu ntibayitwaye abanzura uwo muntu ugomba guha umupira banzura uwo muntu ugomba guha umutwaro wawe banzura uwo muntu ugomba ko gusengera banzura uwo muntu urikura mbega akakubwira ibiki ni intahe yibutse n'iyihe bakubwira amaparaka kuvugishwa abantu bose baravugishwa ntawe utovugishwa na Shetani nawe aravugishwa na Shetani arerekwa banzura Yesu wibatse gituma avuga ngo buso amenyera kuvyo bama yarabona ko abantu biyambika amari yavuga ngo namabingira y'inkazi kandi bamba rushato rw'intama banzura ugomba guha umutwaro wawe uwo mutwaro wawe ni wa mupira banzura ugomba gukorana nawe igikorwa banza urabe neza mukurikirane musuza abapolisi nasanze ari bo bambere bazi gusuzuma uyu mugabo Dodiko yaranyishe namubwiye ubutumwa biciye kure kuri madamu wiwe yankariye ngo arankomesha kabisa arangirira nabi ndavuga ati nanjye ndasenga Imana ntacu umunsi umwe niba babwiye ko yaje kundondera kugira ngo agire nabi ntiyambone Imana iba yabimbwiye hanyuma ikindi gihe haraza ndiko ndavuga ubutumwa buramufata arafata ingingo yo gukizwa mugabo ndiko ndavuga ibintu byo kubatizwa ati uwo muntu ambatiza nuwahe avahe ndabona araperereza nagiye numva nzanira amakuru ngo wowe uva mu Cibitoke cya Rugombo kumbe ngo yagiye mu Cibitoke acava kugira abatizwe yabanje kuja mu Cibitoke ahera mu ishengero nahozemo abaza amakuru yanje ava mu ishengero nahojemo aja ku ishengero tubanye ngo ry'umuviva abavivante twari tubanikanije abazo muri vivante amugira amakuru avaho aja mu bapagani yewe abapolisi nasanze ari batanu kabisa mujejwe akazi kandi muragakora kwe no mu by'inkebo navyone babanza kugakoresha kugira ngo nibihebe yavuye yavuga ngo ndemeye kubatizwa uvuye ngo yamweje uzombatize ko wavyanse no kubera iki numva amakuru akomeye cyane iyo nza kuba ntafise ntahiyo navuye iyo nza kuba ari babandi baza bivyaduka abaporomoka iyo baje basambanye baje bivye baje basahuye urumva ko nari ngize ikibazo gikomeye cyane ariko baheraho nahoze mu ishengero narimwe bamubwira amakuru asubira hirya no hino no mu bapagani bose no mu yandi madini aratohoza muri quartier mbamwo ababanyi bose umuntu yitwa ukunuku abino muramuzi ati turamuzi ameze gute ati reka twageragiye turahomba n'ubu turacababara acaraza ati ndemeye kumbatiza rero kandi nta n'ikimwe mu yari bwamenye mugabo naragukunze ntukapfe kwemera umuntu akurambika ku biganza ibyo byose ni jambo turiko turavuga ngo mu gutanga umupira abantu aho ugomba kuwuha hari ibintu abantu bawuruduka
wumvise ngo shima mwese Yesu kumva rabateka aravugishijwe haleluya amatera haleluya hari n'abandi bazi kwigirisha ibintu uwo mwanya n'amarira gaseseka ngo zikora umuntu mbara umuntu muvugishwa n'Imana banzuramu ugiye guha uwo mupira alo haleluya nicyo gituma mu rukino umwe wese arafite icyo ajejwe kandi umuntu wese iyo adahagaze mu nomero yiwe ibintu birapfa ujyanye mu manimero yose umwe wese aba afise nimero hari abajejwe kwinjiza hari abajejwe gutera amapenaliti bazi ko abahinga mu mapenaliti hari abajejwe defenseur bazi ko abahinga kuzibira bazibira uburyo bwose kupi wewe ataza gukata amakorosi ikindi ari kubita hariya kubita ibintu byose kuma nta kintu acungeranye n'ingori gusa ko hari umuntu yegeye mu yandi majambo ariko aproteja umukeperi ari hari nakubwiye ngo keperi nawe n'agafise defenseur aratsindwa icyo gituma ahantu ndi nanje ntagufise notsindwa kandi nawe udafise utafise nawe wotsindwa twese ni magiriranire babiri baruta umwe haleluya dukoranye rero twubaka ibintu bikomeye cyane ariko nta muntu ariko arabyumva kweli sinabyumva ko muri ko murantahura neza gukorera hamwe iyo umuntu akoreye hamwe akaguma mu kibanza ciwe bizana inyungu ikomeye cyane iyo ukoze mu kibanza atari ikiwawe uba ukoze nabi kandi ntushobora uratsindwa urananirwa umudefanseri si kenshi yinjiza kubera ibigufu vyisa kubi undi abahinga bo kwinjiza aragenda agakubita mu ipoto agakubita hariya muri hambere hariya arafenta kandi abazi gufenta uwinjiza ashobora kuraba umukepera ari hariya umukepera akaraba hariya kibaza ngo niyagiye gutera kumva agomba gutera hariya iyo aneretse ko agomba gutera si yatera dutegerezwa kugira taktike ubuhinga bwo gukorera Imana nangone bwakenewe nimba abajuweri bafise ubuhinga bakoresha natwe mu Mana hari ibyo dutegerezwa gukoresha kugira ngo dutsinde igitsindo shetani tsinde igitsinda abadayimoni mu izina haleluya haleluya Imana nishimwe nabone bisabwa kuguma mu kibanza cyawe guma mu mwanya wawe umuririmbyi guma mu kibanza cyawe uririmbira aho nyene amavuta y'Imana gusangaho reka kuba utambuye Imana iguhamagaye mu baririmbyi ukati oya numva narengeye ngiye kuba umuvuga butumwa nanje tutambura kuvuga ubutumwa utendekeranya ibice ufata ibindi bice ufata ibindi urahagera we Imana guhamagaye kuririmba abantu bahezagirwe abantu bafashirizwaho amavuta yawe aza muri korali aza niyo ndirimbo nyene umugisha Imana yaguhaye uri mu kuririmba Yesu agufashe nawe musenzi fata yo icyo gikorwa cyawe ikibazo mfise n'abantu bakagira ikintu na kimwe kandi bategerezwa gukora bose navuze ngo twese dutegerezwa gukora hano twese mugabo n'ubundi turakora wowe uzanye kora indirimbo nanjye nzana ijambo ry'Imana reka ndakubwira ibintu bitatu byose birubakana